Mu gutangira ikiganiro mu gutabariza uyu murundikazi ndashaka ko tubanza kubereka abadukurikiye ifoto zibiri. Iyi foto mubona ni muri ihangana na jewe nahisemo kuyibereka, ni ifoto y'ibimuvamo mu mubiri. Hano turabona ni mu kibanza c'ubwiherero. Ibikurikira ngomba nce ndabereka ifoto yiwe niyi mubona, nce nsubira ndabumvishe ijwi ryiwe ariko aritabariza. Ndi kumwe n'uwundi muntu ku murongo wa telefone kuko wewe ntitwashoboye kuvugana bivanye n'imvo tuza kubwirwa. Reka tubanze twumve kwanza iyi audio yiwe hano. We Samantha, Oya si iyi, murambabarira, reka duhere kuri iyi. nimetwa Manirambona Samantha, Umurundi, mba muri zone Kinama. Umwajeti wanje umuntu yansafirishije yitwa Adija niwe yansafirishije. Ikigo cansafirishije ni Ardaweshi mu Kigobe impande ya ambasade ya Amerika. Mande ya ambasade ya Amerika nico kigo cansafirishije kwa Francisco. Bo nkaba nashikiye no muri Saudiya kwa ofisi ya Saidi niyo nashikiyeko. Naje ngaha anye namaze ukwezi n'igice. Naje mu kwa gatatu. Naje mu kwa gatatu tariki 5 niyo nuriye indege. Kwa gatatu tariki 5 niyo nuriye indege. Niyo nuriye indege. Nshashikino nimba tariki 7 gusa kwa bosi tariki 7. Basi rero iyo ngwara je mu kumfata nabonye gusa abantu bari ahantu handitse ko ari ministere. Iyo ministere rero je batavyonzi mbona nyene boss aratanze passport n'ikarata ya visa arayibahaye. Sinzi ico baba bagiye kurondera, mbona barampimye ibiro. Bamaze kumpima ibiro mu gutaha acaramya baramuha ibinini. Ivyo binini dushitse muhira abimpaye vyari ibinini 4. Ndabinywa uko nyene abimpaye n'amazi ngo nivyo malaria. Basi kumye ngaho rero muri uyo mwanya muto none naciye ndafatwa kweri estomiranja mu nda haramvuruga ndabura amahoro no kuri. Igihe rero estoma igabanutse mu nyuma avyuka ivyo one vyo gusoba amaraso. Amaze ivyo one vyo gusoba amaraso nasoba amaraso nkababwira barangurira imiti, barantora kwa muganga barampima barangurira imiti. Nyene bibandanya nyene uko nyene. Subira kandi mu bitaro kandi barampima kandi bamimye aca barangurira kandi iyindi imiti ndayinywa mugabo ntivyagabanutse. N'ubu iyo ngwara iracamfata ngiye muri toilette gusoba amaraso gusa. Nukuri murabe ukuntu je mumfasha mukangura ngaha anye ngasubira mu gihugu c'iwacu nkivuza ngaraba ko nokira kuko n'amaraso arameranye mu mubiri n'amaraso mfise. Iminwe yamaze kuma, isura imaze kuvyimba umubiri. Nukuri mubifashe je ndabe ko notaha muhira. Muzoba mukoze. Yansafirishije nari umwajeti wanje ni Adija niwe yansafirishije. Adija nari umwajeti wanje. Adija yansafirishije nari umwajeti wanje. Nshuti zanje rero bakunzi munkurikira, nagomba ndabumvishe impamvu bano barundikazi batabaza
bakaza kwa Daniel Mugisha. Ntimuze mwibaze ngo baza kwa Daniel Mugisha batabanje kugenda kwa babasafirishije. N'ikimenyamenya ngomba ndabahe ijwi ry'uwamusafirishije, mubanze mwumve ukuntu yamutukaguye. Umuntu agiye kwa muganga barabura ingwara, acakurikira iki? Acaguma akora agwaye, barasubira bakagerageza canke vyasi bakamusubiza iwabo. Niko bimeze, niho amasezerano nuko bimeze. Ngoma ndabumvishe audio ya Adija yamusafirishije amukura mu Burundi aboneka Saudiya, amaze kumbwira ko agwaye ingene yamwishuye. Hivi vitu vyenye ukura nitumia usirudi kuvitumia tena iwe mwanzo na mwisho. Ibi bintu uri kurantumira kandi ntusubire kubintumira, bibe intango n'iherezo, ubu bwa mbere ari ubwa nyuma. Kama nimeviona vinatosheka. Kingine nacho, Waarabu walikupeleka hospitali. Nimba nabibonye kandi birakwiye. Ikindi nacho, umwarabu yaragutwaye kwa muganga, Wakakutana hauna ugonjwa. Umwarabu yaragutwaye kwa muganga basanga nta burwayi ufise. Wakakupeleka kwa hospitali kubwa tena, wakatizama mwekografia, wakatizama kila kitu, wakakutana kuna ugonjwa. Bacha gutwara ku bitaro binini cyane gose, bya bitaro binini cyane gose, hanyuma baraba muri bya vyuma kabuhariwe bikomeye ecography, sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi, basanga nta ndwara ufise. Ubu no wamurungitse amushinyaguriza. Wakakupa dawa. Wakati damu zinaendelea kutiririka, Waarabu ndo wana uwezo wa kukatia tiketi wa kurudisha Burundi. Ati baguha intuzenya imiti, ati rero nimba amaraso akomeje gushunguruka kuva, ati umwarabu ni bafise ububasha bwo kugukatira itike ikugarukana mu Burundi, ni kuvuga y'indege. Lakini wakati hawaoni ugonjwa, sidhani kama unaweza kukukatia tiketi. Ariko rero nimba batabona ubugonjwa, ubugwayi, murantunga, sinibaza ko bashaka kugurira itike, sinibaza ko bashaka kugutaburira itike. Sasa ni wewe na Mungu wako, muombe Mungu akurahisishie kwa kila jambo. Rero ni wewe n'Imana yawe, senga Imana yawe igufashe ku bintu byose. Ndo maneno yangu ya mwisho na mwanzo, na sintorudi tena kufuatilia mambo yako. Ayo niyo majambo yanje ya mbere nayimpera, kandi sinzongera gukurikirana ikintu cyawe na kimwe. Unaelewa vizuri? Uranyumva neza? Mwarabu akiona kama hauna ugonjwa, umwarabu abonye nimba atangwara ufise, kukatia tiketi, anaona kama hakuna ugonjwa, ntashobora kugutaburira itike kandi abona kutagwaye. Jua Waarabu hawatibu mashetani wala kubera ko abarimu ntibavura amashetani wala majini canke amajini wala uchawi canke uburozi, wanatibu ni kizungu, bavura ikizungu gusa. sawa? Wamekutana, uranyumva? Tana hakuna ugonjwa. Sasa nadhani ni kitu chenyewe mwenyewe uliniambia na audio yako niko nayo. Rero basanze utagwaye, je ndibaza n'ibintu nyine banyibwiriye na audio yawe ndi nayo. Sasa kumbe kama una shida ya kuenda nyumbani, waambie kule kwa kina Malavi wa kutumia $700 kukatie tiketi urudi. Rero sha nimba ngorosha unako nishiriyeko, nimba ugomba gusubira muhira, bwira kwa kina nani avuze mu muryango, sinabumvise neza, bakurungikire amadolari $700 bagutabure tike y'indege utahe. Au wakati hawana pesa, kumbe Waarabu wenyewe ndo wajiambie wa nini watafanya, kwa sababu ukiendelea kuzofika ni lazima wenyewe watakeraika, watakukatia tiketi. Ariko nimba atamafaranga bafise, Abarabu nibo nyene baziyumvira, kubera nibo bakomeza kuremba, nibo bazogira ibibazo. Hawezi kuikalisha mtu mwenye afanyi kazi, kubera ko ntibashobora kugumiza ngaho umuntu adashobora gukora akazi, eti bamuikalishe tiketi. Sasa maneno yangu ni hayo, na ndo ngo kubera ngo bamwisharike ngaho adashobora gukora. Ngo jewe rero amajambo yanje nayo ndo ya mwisho na ndo ya mwanzo, niyo ya nyuma, ni nayo y'intango. Kile ambacho nilifanya chenye kinasababisha Mwenyezi Mungu ananiamrisha, kile jewe nakoze ico Imana yamfashije, ni hicho cha kukufuatilia upone.
nico nashoboye gukora cyo kugufasha kugira ngo ukire. Sasa ni ugonjwa ambayo wewe mwenyewe ndo unaujua. Rero ni ingwara wowe nyene ubwawe wowe nyene uzi, Waarabu haujui, hata mimi siujui. Abarabu ntabwo bazi, na jewe ntabwo nzi. Unaelewa vizuri? Mimi siamini uchawi na Uranyumva neza, jewe sinemera uburozi. amini Mwenyezi Mungu kama ndo mwenye anafanya kila kitu chochote kiko hapa chini ya jua. Jewe sinemera uburozi, nemera Imana gusa. Ivyo bintu byose by'uburozi ngo je sindavyemera, ibintu byose by'uburozi ngaha musi y'isi sindavyemera. Ndiko ndagira nkuko ndibaza numvise ko yabivuga, ngira yivuga kubita intoke nkuko ndiko ndagerageza ati je sinemera uburozi nabo buri ngaha kwisi, ariko mugabo nanje ataraheza ikinde kigaruka ko mukanya. Lakini wewe umeshajitiamo kama ni uchawi, sijui wamekuroga, sijui wamefanya nini. Sasa mambo yangu. Ariko wewe warishizemo ko ari uburozi, sinzi nimba barakoroze nimba ari biki. Yangu ni haya, sitaki kurudi kunitumia audio, sitaki kurudi kunipigia, sitaki kurudi kulipa. Kandi amajambo yanjagarukiye ngaha, singomba kongera kunduyikira audio, sinongera kongera kuntelefona. Bana shuka. Ofisi najua. Singomba kongera kumbwira ngo duga manuka. Jua kama unatoka damu. Ibiro birazi ko wewe uva amaraso. Nilifahamisha. Narabimenyesheje, uranyumva. Ministeri nilifahamisha. Kandi nukuri na ministeri, oya nukuri niyo ndengejeko. Kandi na ministeri narayibwiye. Lakini wanasema kama ugonjwa hauonekani watamrudisha aje? Ariko bavuze nimba ubugwayi butaboneka tuzomugarukana gute? Sawa. Wewe sasa maneno yako ya kutamka unadhani ni birahisi kufanya aje kuja mmoja kwa moja? Ariko wa majambo yawe ya kutamuka ni kuvuga iki? Ni kuvuga ni kutamuka ni kuvuga uporomotesha wihuse. Unadhani birahisi ni vitu venye uko naimba. Unaelewa vizuri? Kumbe wibaza ko ibintu biri byo ari ibyo kuraririmba. Kumbe sasa kama wewe una shida ya kujirudilia, lipa tiketi wa kukatia tiketi. Kumbe rero usubiri, uwe na subira. Muislamu ni wa subira. Uwe na subira wa kungoja wakulipie wenyewe wakijiamuria. Maneno yangu ni hayo, na sitaki unitumie audio, sitaki mtu yeyote arudi kunitumia audio. Canke nimba wihanganye je bonyene baziyumvira bakutabura itike y'indege hanyuma bakugarukane mu Burundi. Amajambo yanje agarukiye ngaho, sinshaka kusura kunukira audio. Ku murongo wa telefone rero ndi kumwe n'umuntu yaje, kubera ko uyu wewe ndishobora kuvugana mu telefone sinzi ingorane nafise, ariko ngo babanze mvuga akantu kamwe. Azi Daniel Mugisha ngaha nk'umuntu akunda kubakira. Nimba uyu muntu yashize imbere uburozi, ngomba ntanga ubutumwa ku bantu baza ngaha kuntabaza bakambwira ngo uburozi. Ibi nkunze kuvyumva ku bantu bamwe baturuka ahantu hamwe mu ntara imwe, ntiwe ndavuga ngaha. Muzoze mugerageza uburozi mureke kubuvuga, niyo wowe ubona ko ari bwo uzoze ugerageza uraba ukuntu uvuga ibindi bintu, kuko nanje hari abantu maze kureka kwakira ngaha kubera baje bambwira ngo nuburozi ngo nuburozi. None uvuze ngo nuburozi kwa muganga bo guhitike gute? Ko aha ibi bintu uyu mu agent avuze harimo ibintu by'ukuri. Ndi kumwe n'umuntu ku murongo agira mbwira ukuntu umuntu agwaye yararemvye, hamwe yoba yarabimubwiye akaba afise n'ama audio yiwe. Ndamusavye abindugikira inbox, kuko ntiwoza kuvuga ngo ugomba kugwara ngo ugomba ngo bagutahane kubera uburozi, ntibashaka kugufasha. Nimba wanabibonye bigira ibanga, urabukundi kuntu bivuga, kandi ibi bari ibintu biboneka nk'ibi. Urumva uvuze ngo ni bucawi ngo ni burozi, mu by'ukuri ukavuga ko ari by'ugwaye, cyangwa ukavuga ngo urazi by'ugwaye. Hano wavuze ngo ugwaye iby'iwabo, naho ntibaguhitike. Tuzakumvikana hano. Ikintu cya mbere nkora mu kugutabariza, mbanza kuguha impanuro, muze mumenye ibyo muvuga. Ibi bintu mu agent avuze, nimba bivuze mu by'ukuri yabimubariye, ari mukuri kuko yonamwiyama, kandi aya audio yampaye cyo ndashira hanze. Zamumenye ukuntu mutabaza. Aha rero waragwaye ndabizi, naje namaze kunyandikira kenshi, ariko ibi ndabihawe n'undi muntu. Tunari kumwe ku murongo wa telefone. Ndakora mukije nanje ndakora mukije. Ivyo navuze wavyumvise? Yego navyumvise. Nariko ndasemura igiswahili. Navyumvise. Ariko ntaco nzi mugabo ndagerageza. Ntaco numvise ushoboye. Agwaye iki uyu muntu? Ni kubera iki we uje? Ibi bintu umu agent wiwe Adija avuze bihuriye hehe n'ukuri? Gira icyo mbwiye. Kujo Adija avuze ntabwo yigenda abwira yuko ari ibintu by'amashetani.
gusa yarambwiye ati jewe ndagwaye kandi nsoba amaraso kandi n'ifoto nayiguhaye ariko bamaze Rebere kuntwara bamaye ifoto nyinshi natse kuzereka abantu kubera ko birashisha ku busanzwe. aravuga ati bamaze kuntwara kwa muganga kabiri ariko n'ubundi ntaco mbona cyahindutse kandi kwa muganga atangwara n'imwe bantora nuko yambwiye yakubwiye ko agwaye bamaze kujana kwa muganga kabiri atana kimwe bamutora. None avuga ko agwaye iki? Kuko umuntu yagwaye aramenye icyo agwaye ku busanzwe. urumva ubwiwe nawe nyene ntashobora ntatahura ibintu agwaye. Wambwiye ati je nguma mbona amaraso gusa asohoka no kugira ngo apfa ku mpamvu iyi canke iyi. No kuba bamujanye kwa muganga ntibagira icyo babona, wumva acamenya ko abigwaye ivyo bintu bimeze gute. Ntibamubajije ko bari kuri bwa buhinga bw'akanyuzi canke akagegeme canke ibinini canke inshinge. Iyo ntacyo bafashe kimwe muri ivyo bintu ava mu Burundi. Oya ntavyo namubajije vraiment nabambeshe. Hari igihe umuntu ashobora kugira ikibazo co kuva bivanye no kimwe mu bindi babwiye iyo yahuye naco. Rero urumva nkaha uze kumumbariza twumve ko ari kimwe muri ivyo. Iyo agiye kwa muganga akabaha umuco barashobora guca bamufasha, mugabo iyo bariko baramuvura ntibabone icyo agwaye ushobora gusanga ingorane ari iyo. Reka ndamubaza. Ego hanyuma none ati rero yifuza gutaha, nagira yifuza ko bogerageza kumuvuza n'ubundi agakira, hanyuma akagira agafashwa agakira hanyuma agasubira kubera ko bamuvuje bikanangira nabo bakabica bavuga ati nta ngwara imwe twebwe tubona umukozi afise. Bavuga ati jere ko bimeze uko nibandeke nanjye nde kwivuza mu Burundi ko ndabona amagara yanje yagiye ndayabona vyaheze, nibandeke nanjye bandira itike nawe. Kuko no kuvyimba yamaze kuvyimba afise ibizunguzungu kandi n'umuntu baguma yicaye nta kintu na kimwe akora. Avuga ati reje naje kwicara muri Saudiya yakati nagashoboye nibandeke ntahe. Nagomba ndakibaze nyene nk'ubu nimba agwaye ko kwa mwarabu uhaba ukora bica bigenda gute? Urumva waguma yicaye ngo nta kintu na kimwe bagikora, aguma yicaye. Bavuga ati nanze guma nicaye atakazi ndiko ndakora nibandira itike ntahe. Kandi n'uwo munsi yagiye muri toilette arasoba, amaze gusoba acavuga ati sinokwicara indani reka nicare pembeni fotore ndamwereke mabuja. Arafotora aramuhereza mabuja we arabimwereka. Baza abantu nabo karabarefeferi ivyo n'umubwira. Video ya email yamweretse igafoto twaguhaye aramwereka ati raba ingene ameze raba ibintu ndiko ndasoba. Ikintu ngo yacyambwira ngo haze ngo habaze abantu bino ngo harase ngo hasi. Ndumva iwe yacyambwira ati sinzi ko yambwiye ati ngo harase ngo bana cyangwa harase mbikigumika umva woni yatahuye. Karasi nyine vuga ati nivyo nyine byabaye biraheze urumva nabibonye nta kundi ni karasi rimwe byinshi. Nabibonye biraheze nta kundi karasi. Okay, none ni kubera ko adashaka kumpamagara wewe. Iyi nimero wampaye ko ntirengana ariko ndibuka ko yigeze kunyandikira. Irarengana ni umukobwa wa mabuja wiwe. Iyi ni umukobwa wa mabuja wiwe. Ego. Nashaka iyo wagwaye. Ariko umuntu ndayifise niko bari benshi mu Rwanda yifise. Reka ndayiguhereze. Nawe yarandunyikiye ntuze kabisa ndibuka kwigeze kubinyandikira gusa niko message ari nyinshi ntashobora kuzikontrola zose. Urumva ikibazo kinini ibintu birakomeye yogira n'ikibazo cyo kugira amaraso n'ikibazo kigoye. Ibintu byo kuva amaraso ni ibibazo bikomeye cyane kuko akazungurirwa. Ndanakebura abantu bandi bafisemo n'ibibazo ko bomenya ukuntu babana n'aba bakoresha babo. Ntukaze ubonye ugize ikibazo ntukaze ushira imbere ibintu by'amarozi, ibi biratuma dosiye yawe ipfa. Uretse Saudiya n'ahantu hose uburozi ntibwemewe.
niyo kuko nabwo ufise nukuri niyo yoba nk'ibintu hamwe yarabivuze akaba adije akaba arabifise arashobora kubiherako amwagiriza ibintu ibyo ari byo byose bikarangira bamusabye kwirihira itike y'indege kuko ujya mu Mwarabu bariko arahomba. oya jewe n'ukuri ntavyo yigeze angirana bambeshe ivyo vy'uburozi. Nanje ntavyo namwagiriza mugabo tuvuze ati hamwe yoba yarabivuze yoba yarihenze cane gose. None je ndumva ku bwanje reka nkontagite uyu ba boss biwe numva icyo bambwira. Ego nukuri wowe ukoze cane. Nukuri ndabikora mbere tukiri kumwe ndabikora ubunyene kugira ngo ndateba. Urakoze cane muvyeyi. Kuko ngaha tuvanye ntabikoze nukuri nje ndavyibagira kuko wenda kubesha se. Urakoze cane nukuri. Tuvanye ntabikoze naho kukubesha masalama. Nanje nguma numviriza ko muvugana kweye. Ari simaka yitaba. Reka baragara baba. Abakobwa ntibitaba abonye ndi kigabo. Acavuga ati halasi avuye umunyafrika arakoze arampamagaye. Mbanza kwandika message kugira ngo anyemerere ntubwira icyo ngomba ko tuvugana. Ego sha kandi ivyo ni ivyo. Aro nigeze gutelefona mugabo acitangira kundesha. Wakati habari uko nyene. Nukuri narumiwe Umwarabu umutelefoni kumva avuga yanyitiranije cyane. Barahara. Taita kwesi natiana kamamu wallahi tika mushkila mafi kule kwesi mushkila mafi wallahi taita ke kana kwesi kama chaturaduka turaganira nange ati mugabo lakini aliyo ngomba tuvugane nibi ndadoga ati kalamu bita kadama ndavuga n'ibindi nyine turavugana ntitwumvikanye neza nyamuntu ndamucongereza kubera icyarawo kiranandoka. Ego nuko kandi mwaratomboye ko naciye abantu bakivuga nkaho nzi na gakeya none nk'ibuye iba nazina y'ikiya bigenda gute. Imana ifite kwitegura ibintu ba mugani. Nibusa amazina yiwe. Mani irambona Samantha. Samantha nakwenda wapi? Ndamwandikira. Ndindira gato. Okay. Biramushikiriye icyo dukora turakorana ntuzenya. twumva uko tubikoze. مرحبا، عذرا أريد التحدث معك بشأن موظفتك مانيرامبونا سامانثا. أنا شخص يناضل من أجل حقوق إنسان صالح. لدى العاملات المنزليات في المملكة العربية السعودية خبر مؤسف، وهو أن موظفتك مريضة جدا، وأرجو منك الاتصال أو الكتابة. kamushikiriye none kugira ngo nijwi ry'umukobwa iyo ni ubuhinga bwo guhindura ijwi mu byo nanditse mvuga. ari sawa. Aranyishuye ambwiye ngo yes, I'm sitting and I'm sitting and I'm communicating with the office.
mu cyaro bavuze ngo أنا جالسه أتواصل مع المكتب. aricaye kandi ariko aravugana n'ibiro sinzi ko yagiyeyo oya reka twumve ambwiye ngo ihangane ni message ya mbere ampaye ya kabiri avuze ngo وهي تريد أن ترجع إلى بوروندي. ngo ashaka gusubira mu Burundi yego ndira twumve ngo aricaye ngo kavugana na ofisi ashaka kuvugana mu Burundi cyane baravuganye na ofisi reka ndabyumve neza ihangane turabe ukuntu hano tukwiza ibisabwa ahandi avuze ngo وهي تريد أن ترجع إلى بوروندي. ashaka gusubira mu Burundi yenda yisubiyemo se ngo isubiyemo yego ya gatatu ngo وجالسه أتواصل معهم. ngo ariko aravugana na office ndamubaza ko ari muri muri kumuvugana muri aka kanya cyangwa mwaravuganye muri kahise gukorera wawukotse none ndiko ndabikora byose turi live ngaha nta kindi ko ndabesha muri kumuvugana are you talking are you communicate with our wife or now or gushima baravuganye na office subu baravuganye urumva niga twumvise Nadije avuze ivyo vya kera urumva navyo ntibifashe urumva atacahindutse yagumye aremba rindira gatoya none ko okay noneho hano yahisemo ko twandika niyo mpamvu ndiko ndandika oya nta kibazo na kimwe Imana imuhezagire kwanza wanyemereye شكرا لردكم. علمت أنكم تواصلتم مع المكتب وأن الموظف مريض جدا وأن حالته تتدهور. ما الذي تخططون له؟ nabwiye ati none ko mwavuganye na ofisi ubu none muri ko mutegekanya gukora iki ko aguma aremba kandi cyane kandi uko ibibazo byiyongera niko bizobatwara n'uburyo burebure gukorera Mugisha aranyishura ariko arandika sawa ariko ambwira ngo anyishuye ngo anyishuye ngo ambwiye ngo بوديها المستشفى الآن. ngo reka nsubire ndamutware ku bitaro kandi ariko ibi ntacyo aha jenzoro nkaho nzoca nongera mpere mu nyuma ndamubwira ati nuko mwamujanye ku bitaro بوديها المستشفى الآن.
urumva Mm. eh, ko mwa eh, mwamujanye ku bitaro kumbura arakira nutakira naho mm, Uduce murungika atahe. oya ibyo ntibabivuga ubu ntiharagera ishimye let's thank for this reka ndamubwire let's thank for this and then Mm. mm, oh Aha. rindira mukobwa we Sawa nta kibazo. umunsi mm, umunsi ndamuhe akanako wumve أقدر جهودكم. دعوني أنتظر رد الطبيب. ذكرتكم غدا بأن الطبيبة لم تتمكن من تشخيص حالة المريضة في آخر زيارة لها. ماذا لو عاد الطبيب وقال إنه لم يتمكن من تشخيص حالة المريضة؟ ماذا سيحدث لاحقا؟ ndashimye ku kigoro ariko ubuherutse mwari mwamujanye kwa muganga ndashimye ku kigoro mugiye kugira ariko ubuherutse mwari mwamujanye umuganga aramusuzuma avuga ko atashabonye ko atashoboye kubona ubugwayi bwiwe none ko mumusubijeyo hamwe umuganga yosubira kuvuga n'ubundi ko atabonye ingwara agwaye hazoca hakurikira iki Nibwo kweri mubajije neza Prem. Umuntu bwawe uzi kubaza. Nanje ndiko ndamwandikira umukobwa ndamubaza ko bagiye kuri planning kugira ngo bashobore kubona ingene bashobora kumuvura. eh aha ngo ibiro byarahamagaye ngo ibiro byarahamagaye والمكتب بيدقون ومن خلالهم ترجع لبلدها. ngo ibiro byarahamagaye hanyuma byavuze ko ari kumusubiza mu Burundi wabyumvise Sinahuye. niko avuze ngo ibiro byarahamagaye byavuze ko ari kumusubiza mu Burundi المكتب sawa ينادي nifata ومن amusubizayo. خلالهم تعود إلى بلدها. um, Ndakunda ndambwiye nshanigira umuntu uzenya cyo nabwiye Yego. ati none simbaza ndazogura itike y'indege ahubwo nabwira none uzogura itike y'indege ryari kugira numve ko aca ambwira ngo sije nzoyigura Yego kweri mubajije neza. ستشتري لها تذكرة طائرة. no nishiye kuri kano kabazo aka arambwiye ngo wumve cyangwa nabwiye ati إذا متى ستشتري لها تذكرة طائرة؟ nyishura katwumve
aha aha niho ndabikora ndi live kugira ngo bantu munkurikira mubone ukuntu nduha. ambwiye ngo سوف أرجعها لبوروندي لأنها تريد الرجوع. no سوف أرجعها لبوروندي لأنها تريد الرجوع. ngo azogenda i Burundi kubera ngo ashaka سوف أرجعها لبوروندي لأنها تريد الرجوع. ngo nzosubira i Burundi kubera ko nshaka gusubira i Burundi. Azosubira i Burundi kubera ko ashaka gusubira i Burundi. Ibi ntibyumvikana. Reka twumve hano naho ku bijanye n'itike y'indege ninde azoyiriha niko namubajije. Ninde azoyiriha yuko amaze kugura itike y'indege twumve. arambwiye ngo بإذن الله بأسرع وقت. بإذن الله بأسرع وقت. bizeye umuremyi ko ari we wazobibakorera. urumva sinzi ngira nta mafaranga bafise. بإذن الله بأسرع وقت. urumva n'ikibazo rero gihari kandi gikomeye. ngira twumve. Imana imugirire neza arishura kandi ingorane duhura nazo ni kubera kenshi dukunda kubura abantu tuganira nk'uko bavuze ko wowe Imana nibishaka vuba bishoboka. Imana niyo bishaka vuba ko bikunda. murakoze ndabashimiye. Reka njye kubwira byinshi. ndamubwira ngo Alo, rindira. alo, nariko ndakubwira ngo aramutwaye kwa muganga. nese nabikubariye none arabikubwiye. Kandi ndiko ndamubaza mu vya planning, ambwiye ngo yaragiye ko ngo ariko ngo ntiyibaze ko ashobora gusaba amaraso mu gihe ari planning ngo ahubwo yobomoka. Ndamubwiye navyo vyoshika, reka tumubwire abivuge navyo nyene baze kubivuga kwa muganga. mbwiye bivuye kwa muganga. Nta cyarabaza aracyari mushasha, ahubwo ari kubwira amabuja akabibwira muganga. ndiko ndamwandikira niyagira ikibazo kwa muganga avuge tuvugane n'umuganga mbumusemuzi. Sawa. kuko haba bama babikora bagezeyo bagaca bampamagara bakavugana. Aho ni sawa. bimubwire reka je ndabibwira noneho ngaha naje ndiko ndamwumva. Sawa. ndiko hano ndamwandikiye nyuma. أقدر محادثتك الطيبة. أنت شخص لطيف للغاية. سأذكرك مجددا. كما نساعدهم على الدعاء لله بالعودة السريعة إلى بوروندي للعلاج والشفاء. ati nshimiye ku kiganiro rero twagiranye cyose kandi uri umuntu mwiza. nzokwibutsa kandi nanje nzosaba Imana vuba muronke mumufashe gusubira mu Burundi. nanje ndasaba Imana vuba mumufashe gusubira mu Burundi mumugure itike nyene. urabyumva nkoresha amajambo magufi. Sawa. Murakoze cyane Mugisha n'ukuri. umuntu mwiza cyane turaganiriye kandi neza nta kibazo. uyu muntu mbere y'inzira namutwara kwa muganga aguma amutwara nk'ukasurana uri n'umuntu mwiza. reka numva ko turiko turaganije abanje kumbwira ngo yavuye na ofisi haje avuga ati reka basi ndamusubize kwa muganga. none yabiteguye canke acagira ubunyene. umva navyo yari yateguye rega ntabwo yari yateguye mu by'ukuri. aciye avuga ati reka ndabire kwa muganga. abanje kumbwira ko yavuye na ofisi. munyuma nabwiye ati niba mwaravuye na ofisi gute. reka basi ndamusubize kwa muganga. umva aciye amusubizayo. ikiganiro
abantu bankurikiye twagiranye ngiki ngiki ikiganiro jewe na nganiriye ko nawe ngiki bantu munkurikiye ngiki ikiganiro tugiranye, hanyuma yansubije hano niyo ntarasoma reka ndayisome ya nyuma. Ariya nyuma mpaye message ya nyuma mpaye hano vuga ngo بإذن الله وشكرا لك أنا بروح المستشفى وولما يرجع دور تذكره لها بأسرع وقت للعودة إلى بوروندي. mana yanje wumvise بإذن الله وشكرا لك أنا بروح المستشفى وولما يرجع دور تذكره لها بأسرع وقت imana للعودة إلى izobikora بوروندي. kandi urakoze vuba, reka tugende kwa muganga kandi vuba turaronka itike, hanyuma duce turamugurira itike hanyuma ace asubira mu Burundi vuba bidatevye. Murakoze muvyeyi. cane Abwira ati shukrani katiri ya ndamwitende ntabwo ya mbyita bibi ya karakara ntasoni uriko urampenda nka bazungu babwira ngo vuga ngo iki n'iki. Nabonye umuntu afata intofanyi zibiri ibiraya menga n'umwembe ngo vuga umuzungu ngo vuga ngo nibiki ngo bibiri ngo bibiri sinzi ko mwaka munyaka video nako ndabona uri mubi cane nawe uriko urampenda shukrani habibi. none nararyoherwe oya ari imvugo twe nyine bo uvuze ko ari habibi bo babibwiranye ntaco mugabo twebwe kaba kameze ukuntu kubera muri abantu b'abagabo niyo bari umugabo waba bimubwiye ntaco mugabo jewe n'ikindi kintu ariko iyo babaye beza barabeza babaye babi ni babi nk'ubu urabona ko aciye mu by'ukuri sinumva ko yari yabipanze kuko aciye agenda kwa muganga ubwa mbere ivyo yambwiye ubwa mbere sivyo yambwiye nyuma aciye avuga ati reka ngenda aciye agenda aba bafise ubwoba aba bafise ubwoba ni kubera yabonye wamutelefone hagiye aciye ajugumira reka wowe urabaza ubwoba bwabo ubwoba bw'ubusa ndi umuntu simple nyine ariko niyo nyungu yacu natwe bagize ubwoba yatari twari live rero ikiganiro ndacyugaye nagombye gukurikirana iyi dosiye turi live kuko niho ndayitangiriye abadukurikiye mwabonye ukuntu bigenze mu musiki wacu hanyuma numva abo hamwe kuri ya maktaba hariya bavuga ngo none ngo Daniel ndabafasha iki urumva kandi bama bivuga ngo none ngo Daniel ngo ko mumwitura ngo abafasha iki nibaze barakurikira baraye ibyo ndabafasha batanampemba ntari n'umukozi wabo ariko je nkorera Imana nkorera abashiki banje ndi umukozi wanyu kandi ndi musaza wanyu ivyo nshoboye nzobikora. Murakoze bye.